Inshuti bavukanye ndabaramukije mw'izina rya Yesu, muri kumwe na Irene Nahazwe kuri runo rubuga tugira tuganire kw'ijambo ry'Imana. Urubuga ni shingira intahe Imana nzima. Uno munsi tuganira kw'ijambo ry'Imana. Ico tuvugana gikomeye ni iki? Ndashaka ko umwe wese atahura ico Yesu yaje gukora, mbega ubutumwa yazanye n'ubuhe? Iryo niryo jambo nyamukuru tugira tuganire kuri uyu munsi. Reka dusenge. Mana uhoraho Mana n'icubahiro, turagushimiye kuri kano kanya uduhaye kugira ngo duhurire ngaha kuri no rubuga, twongere tuganire ku bijanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo dutahure ubugombe bwayo kuri twebwe, kandi dutahure n'ingene natwe dukwiye kwifata kugira ngo twebwe ubwacu turokoke kandi dushobore no gufasha benshi kurokoka kuko twabitumwe, kuko umwami Yesu yashitse mw'isi yaradutumye kandi yasize adutumye ati nimugende mukwire amahanga yose, abantu bose mubagire abigishwa banje, abazokwemera muze mubabatize mw'izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Ego none rero turagusavye Mana kugira ngo uduhe ubwenge, kuko ibihe birihuta turabibona kandi turabibwirwa, ariko igikorwa ntikiriko kiraduga nk'uko vyari bikwiye gutegerezwa. Turavye abarimbuka ni benshi, abaguma bagenda umurindi ni munini, ariko tuje imbere yawe Mana ngo udukoreshe vya bikorwa wategura kudukoresha isi itararemwa. Ndabigusavye ndakwizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ndaramukije cane abo mw'ishengero ryacu hariya Trostorf. Uno musi ntitwashoboye kuja hamwe kubera urugendo mwamenyeshejwe kandi mwabayemwo. Bene data mwari kumwe hariya muri za Hanovre bagize umunsi mukuru wo guhimbaza igikorwa bamaze umwaka batanguye co gutanga ubutumwa bwiza, co kwegeranya ubwoko bw'Imana no kuzana intama zazimiye kuri Yesu Kristo. Ego none rero sindabatebeye kugira ngo mbere yuko tuja kw'ijambo, nashaka ariko kandi kuramutsa namwe mwese mugira mukurikirane ubu butumwa. Bamwe bahora bakurikirana ku murongo iwacu, ariko uno musi nkuko nababwiye ntivyakunze. Hanyuma nashaka no kubaramutsa mwese aho muri hose, kuko mukurikirana tukabibona, ivyuma biratwereka aho muri. Abatwandikiye turamenya amazina, ariko ico tumenya nuko aho muri turazi ko mu Burundi ko muri benshi, mu Rwanda muri benshi, eka no mu bindi bihugu nta gihugu na kimwe kitaboneka. None rero Yesu abahezagire. Ivyo arivyo vyose Imana irakubona wewe aho uri. Uno musi ubutumwa nagomba kubashikiriza n'ubutumwa Yesu Kristo yazanye kw'isi. Ubutumwa Yesu Kristo yazanye kw'isi n'ubutumwa bwo guhinduka. Yazanye ubutumwa bwo guhinduka kuko yaje mw'isi y'abapfuye mu vy'impwemu, mw'isi y'abatari bafise icizere co gukira, kugira ngo isi ikizwe nawe. Ego Imana yaratwiyumviye ko kubera yuko yashaka ko dukira, ikintu ca mbere yashaka ko duhinduka. Wewe ukaba kuva aho watanguriye kumviza ijambo ry'Imana ata kintu ubona c'ukuri wahindutsemwo, n'ukuri harageze ko wikebuka kugira ngo uhinduke, kuko abadahindutse ntibazohonyora mu bwami bw'ijuru. Twibukanye hariya mu gitabo ca Matayo yanditse ku buzima bwa Yesu n'amajambo yasize adusigiye, yavuze inkuru y'igihe Yesu, Matayo 18 itubwira ngo muri ico gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, mbega ninde mukuru mu bwami bw'ijuru? Yesu aca ahamagara umwana mutoyi amuhagarika hagati yabo,
hanyuma ababwira ati ndababwira ukuri mudahindutse ngo mumere nk'abana bato ntimuzokwigera mwinjira mu bwami bw'ijuru. Amen. Mudahindutse ngo mube nk'abana bato ntimuzokwigera mwinjira mu bwami bw'ijuru. Kandi umuntu wese yicisha bugufi nk'aka kana niwe mukuru mu bwami bw'ijuru. Umuntu wese yakira umwana muto mu izina ryanje ni jewe aba yakiriye. Aya majambo arakomeye. Sinzi abantu bamye biyumvira kumenya bati mbega ninde ari mukuru ninde azoba mukuru, ariko Yesu yaravuze ko dukwiye guhinduka tukaba nk'abana bato. Utabaye nk'umwana muto ntazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Udahindutse ngo yicishe bugufi, ego yemere, agira ukwemera, agira ukwizera, agira ukwitonda, ntashobora kuja mu bwami bw'ijuru. Abantu benshi rero vyarabayobeye. Urumva n'aba baje bo bari bazi bati egome ubu twaje none tubwire ibibanza vyacu ni ibihe, tuzoba ninde mukuru. Ni ukuvuga ngo tubwire ibibanza dufise ngaha vy'uko dushobora gutangamwo amategeko canke kuronkamwo icubahiro. Ariko Yesu arabishura ngo arababwira ati ndababwira ukuri mudahindutse ngo mumere nk'abana bato ntimuzokwigera mwinjira mu bwami bw'ijuru. Haleluya. Mbega mugenzi, wewe udukurikirana hano, warahindutse ku buryo wovuga uti ego kweri narahindutse, ndumva ko nzokwinjira mu bwami bw'ijuru? Hari ivyo wikuramwo, ivyo bibazo vyo kwibaza ngo mbega ikibanza canje ni ikihe, nico ca mbere wikuramwo. Warahindutse? Nukuri nutahinduka ntuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Umwana yizera umuvyeyi wiwe atagukeka. Ico umuvyeyi amubujije arakireka. Ariko ni kenshi twe tumaze imisi twumva ngo jewe ariko jewe uko ndavyumva suko, jewe ndabibona gutyo, jewe. Mudahindutse ngo mube nk'abana bato ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Yesu ntihagaritse ngaho, hariho n'ayandi majambo yaciye ku ntumwa Pawulo, nayo turayasoma mu Baroma 12. Naho nyene yatubwira ku ijambo ryo guhinduka. Reka naho tuhasome, havuga ngo ntimukigane inyifato n'imigenzo y'isi ya kino gihe, mureke Imana nibahindure rwose mu kubaha kwiyumvira gushasha. Reka duhere ku murongo wa mbere. None rero bene data, kubera izo mbabazi nyinshi Imana yatugwiriye, ndabinginga ngo mushikanire Imana imibiri yanyu nk'ibimazi bifise ubugingo, byejejwe kandi biyihimbara. Uko niko kuyisenga kwanyu koyihimbara. Ego, ariko reka tuje kuri iryo jambo nyamukuru twari twavuze. Ntimukigane inyifato n'imigenzo y'isi ya kino gihe, ariko mureke Imana ibahindure rwose mu kubaha ukwiyumvira gushasha. Aho niho muzoshobora gutahura ivyo Imana ibagombako, kuko nivyo vyiza, nivyo biyihimbara kandi nivyo bitunganye. Ego, Imana itubwira ngo ntimukigane inyifato n'imigenzo y'isi ya kino gihe, ariko mureke Imana ibahindure rwose
mu kubaha ukwiyumvira gushasha. Aho niho muzoshobora gutahura ivy'Imana ibagombako, kuko nivyo vyiza, nivyo biyihimbara, kandi nivyo bitunganye rwose. Imana rero ibagirire neza. Nariko ndavuga mu kanya nti nigeze kuganira n'umukristo arambwira ati hari ikintu cananiye guhindura canse ariko twarasenze, kandi natahuye neza yuko no kugira ngo duhinduke canke duhindure imwe mu ngeso zacu, twebwe ubwacu ntavyo twoshobora tutabishobojwe n'Imana, ntibishoboka. Ego rero reka tuyisabe iduhindure kugira ngo dushobore kwiyumvira gushasha, dushobore kugira ukwiyumvira gushasha. Amina. Ego umubiri wanje nico kibazo kica gikwirikira. Mbega inyifato yanje irajanye n'ubugombe bw'Imana, irajanye n'ijambo ry'Imana? Mbega umubiri wanje narawubungabunze nk'uko nawutijwe? Umwitwarariko wanje wa mbere n'ubwami bw'ijuru n'ubutungane bwayo, nk'uko ijambo ryayo ribivuga muri Matayo 6:33. Ibi ni ibibazo dukwiye kwibaza. Mbega umwitwarariko wanje vy'ukuri ni Imana, ni ubwami bw'ijuru n'ukugororoka kwayo, canke mbega jewe narizigamye, naribungabunze nk'uko Imana ibishaka? Reka tubandanye n'irindi jambo riri mu Bikorinto, mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyekorinto, ibaruwa rya mbere igice ca 15 umurongo wa 33 na 34. Ndawusoma nk'uko ntihagire ubazimiza. Muravyumva, ntihagire ubazimiza. Abagenzi babi bonona ingeso z'umuntu. Mureke kwama mukora ivyaha. Eka ninde yakuroze wewe? Reka turabe mu Bikorinto nk'uko aho nari nsomye, tubanze tusome ayo majambo ntegereje kubasomera kuri 33. Avuga ngo ntihagire ubazimiza, abagenzi babi bonona ingeso z'umuntu. Garura ubwenge nk'uko bibereye, mureke kwama mukora ivyaha. Ibi ndabivuze kugira ngo ndabatere kugira isoni, kuko bamwe muri mwebwe bataramenya Imana na gato. Narivuze mu kanya nti mbega ninde yakuroze? Kuko hariho abantu benshi bataramenya Imana, ubaravye ivyiyumviro canke ivyiyumviro basohora canke inyifato zabo ugaca ubona ko bataramenya Imana. Mwene data hariya Padabone ndamuramukije, yigeze kuvuga, bari bamuhaye ijambo mu rusengero ati Imana si toto, ngira ngo si umwana. Imana si umwana, Imana irabona. Utwo twigira twose tukamera nk'utunyegeje canke nk'udukorera mu mayeri, Imana yo irabibona. Ego ntihagire rero ubazimiza, ntihagire ubazimiza. Nari namye nibariza nti mbega ninde yakuroze? Yakujanye mu buhumbu. Ninde wa mbere yakujanye mu buhumbu? Ninde yakujanye mu butinganyi? Ninde yakujanye kunywa itabi? Ninde yaguhaye ubwa mbere itabi? Ninde yaguhaye urumogi ubwa mbere? Ninde yagushize muri ivyo urimwo uyu munsi? Kandi ubona ko ntibigira mvura, ariko wabigumyemwo, wabidibamyemwo, binezererwamwo. Imigenzo mibi, abagenzi babi bonona ingeso z'umuntu. Haleluya.
reka tubandanye dusome amajambo akomeye yari mu vyahishuriwe Yohana. Yohana muramwibuka, ni wa wundi ya ntumwa Yesu yakunda, bavuga nuko bavukana mu nda. Uwo Yohana ni umwe yapfungirwa Ipatimo, mu kizinga ca Patimo. Uwo Yohana yanditse ihishurirwa rikomeye muri iryo zinga, ko yahaboneye ibintu vy'ibitangaza. Imana iramwiyereka, Imana iramwiyereka, noneho yaciye yandika adusigira ubuhanuzi kandi uri hafi gushika. Mu majambo rero yatwandikiye yadusigaranye, handitse muri hariya mu vyahishuriwe Yohana 21:27 ngo nta kintu gihumanye na kimwe kizokwinjira, kandi nta ukora ibitera soni canke umubeshi azogerayo. Hazojayo aba amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama gusa. Ndasubiramwo ngo hazojayo abo amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama gusa. N'abandi bazojayo: ababeshi, abasambanyi, abasuma, n'abandi bakora ibibi vyinshi ntibazohonyora mu bwami bw'ijuru. Ngo hazohonyorayo abo amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama gusa. Haleluya. Reka tubandanye tugaruke no ku yandi majambo dusoma muri Matayo hariya 5:48 ho hatubwira ngo nuko rero nimube intungane nk'uko so wo mw'ijuru nawe ari intungane. Kuba intungane ntiwoba intungane wewe utavyiyiziko, ntiwoba intungane utabirondeye, ariko ico dusabwe ngo bintungane nk'uko so wo mw'ijuru ari intungane nawe. Nshuti bagenzi, nshuti bavukanyi, ndashaka kubabwira ngo nimuhinduke. Icazanye Yesu yatuzaniye ubutumwa kugira duhinduke, tuve mu buhakanyi, kuko utizera ntashobora kuja mw'ijuru. Tuve mu bubeshi, kuko umubeshi ntazoja mw'ijuru. Tuve mu bugaba, kuko ikigaba ntikizoja mw'ijuru. Tuve mu busambanyi, tuve mu kwiba, tuve mu buryarya, tuve mu kubeshera abandi, tuve mu kuvuga nabi abandi, n'ibindi vyinshi muzi kandi mutayobewe. Wewe utarabatizwa, Umwami Yesu yavuze ati nimuhinduke, kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ati genda mumbwirire abantu, mumpindurire abantu bose abigishwa banje. Uzokwemera mubatize mw'izina rya Data, n'irya Mwana, n'irya Mpwemu Yera. None wewe uriko uranyumviriza, ibi bintu warabikoze? Warabatijwe inyuma y'ukwemera, canke yagiye kwemera warabaze kubatizwa kera? Novuga ngo niba warabatijwe, niba wagiye kwemera warabatijwe kera, ni ukuvuga yuko ubwo rubatizo rwawe rukwiye gusubirwamo, kuko igihe wabatizwa ntiwari bwagira ukwizera. Ubu ufise ukwizera kandi urakuzi uko kwizera, niho ukwiye kubatizwa. Rondera umukozi w'Imana akujane, akubatize,
akwigishe hanyuma akubatize. Yego, twibuka inkuru y'inkone, umuntu yari umukuru mu gihugu ca Etiyopiya, yagiye gusenga i Yerusalemu, arataha ageze mu nzira agenda asoma ubuhanuzi bwa Yesaya, ariko ntiyatahura ivyo ariko arasoma. Hanyuma bamubwiye ati mbega ubu bavuga ninde? Yababajwe ku bwacu no kubw'intimba zacu. Bati umukozi w'Imana Filipo ati ni Yesu, ntibobitahura atawubigusiguriye, ariko amumenyesha ko ari Yesu. Amaze kumenya ati nanje ndashaka kubatizwa, aca bagera ahantu hari ikidengeri, abaza uwo mukozi w'Imana ati none ko mbona amazi harya ndashobora kubatizwa? Ati uvyizeye ku mutima urashobora kubatizwa. Ego, ntawo kwifuza ko umuntu arindira imyaka n'imyaka kugira ngo abatizwe. Gikuru kirimwo ni ukugira ngo amenye ko ariko akora icagezwe co umwami Yesu yashikirije. Ushaka gukorera Imana, korera Imana umwanya n'uyu. Ntiwibaze ngo Imana izoza irakora ibitangaza. Imana irashoboye kandi irakora n'ibitangaza, ariko yaraguhaye n'akaryo nawe kugira ngo wikorere. Rero Yesu akugiriye neza, ugire umunsi mwiza aho uri, uhezagirwe. Mu izina rya Yesu ndakwipfurije indwi nziza, indwi y'amahoro, indwi uzoganira n'Imana ukumva ko koko muriko murasabana n'Imana, ukumva ko umwami Yesu igiciro igihano yahawe nawe kukugiriye akamaro, ko kikugururiye umwango uzokujana, uzotuma ushika mw'ijuru. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Hiremwe Hazwe. Kumu canke mugasangiza abandi izi video kugira ngo nabo bakurikirane ubutumwa bubakebura kugira ngo bihane. Aha ndiko ndabwira abo bari mu mashengero canke abo turi kumwe mw'ishengero, twagaragariwe yuko hariho benshi bagira ubute bwo kugurura zaba message zanditse canke za video, ariko ni ku nyungu zanyu mwese kugira ngo muzugurure. Ego, n'umuntu agashobora no kubona yuko koko muriko murazikurikirana. Ntimubikora kugira ngo hari uriko arabakontorora, oya, uwibona ariho kandi azobibahera impembo. Nuko Yesu abahezagire, naho ubutaha.